Amahoro mwebwe mwese muriko murakurikirana televiziyo Isanganiro. Kaze mu kiganiro wibaziki. Wibaziki yuno munsi ababa mu gisagara ca Bujumbura batubwira ico bibaza kwishigwa mu ngiro ingingo y'ubushikiranganje bw'intara hagati mu gihugu isaba kubomora canke gusitura inyubakwa zitubahirije amategeko. Aho hose mu kwishira mu ngiro hakubahirizwa itegeko inimero 1 agakoni gahagaze ubusa 9 umwaka w'ibihumbi 2016 rigenga ibisagara uburaro n'inyubakwa mu Burundi. Icyumvira je niyumvira je nibaza nakwimvira ati bari babomora bariko barakora n'uwari ko ragira gashavu canke nk'umupanga yavuga ati jewe ndi mu caho nahora nkorera biraze mugabo leta nayo iri kwirakora bagaca bariko barakora amabarabara byiza gusumba n'uwo bafise agashavu karashobora kugabanuka kubera abona babomoye abandi bari nyuma bakora nakwibaza ko byari byiza gusumba ingingo ijanye no kubomora amazu novuga yuko yegereye mu bibanza aho leta yatenza kugira yuko navyibaza ko n'ingingo yoba yafashwe baravye bakisunga amategeko ariko mugabo nibaza yuko bari kumenyesha umuntu wese abayegereye kwibarabara bakamuha umwanya akavyiyumvira kuko uravye uburyo umuntu akoresha bari uburyo umuntu ariko ararondera ubwo nyene atarasanzwe yarategekanije cyo usanga kenshi mu miryango umuntu ariko aratora utuntu mu miryango yokoresheje byafashe byo rinze gufata omwe nk'imyaka nk'itanu canke 6 imbere canke avoir imyaka 10 kuko ico gihe umuntu ariko arabigira gihuti usanga ariko arasaba amadeni hirya no hino atadashobora no kwishura usanga bifata uburyo bwinshi cyane. Ibintu byo kubomora agenda biravye mbona ari byo gose kubera tubiravye kubera amabarabara yacu yagameze nabi bakabagomba batwubakira amabarabara meza gose ibyo gose turabishima jewe kubw'ibyo kubera naje mbona bimeze uko numva mvuga yuko ngaha nyene bari bubatse hose ari muri leta. Hoba abantu begereye impande y'ikaburimbi byoshirwa mu ngiro byo bari nk'iterambere ry'igihugu ko bashaka ahantu habona meze neza mugabo nko bavuga ati ngo no mu masite ngo bakongera ngo kubomora ibyo bintu baba bariko bararenganya abanyagihugu byiza abegereye bakaburimbi byiza byoshirwa mu ngiro yo kubomora ni byiza cyane gose ni byiza kubomora ibyo bubatse mu bibanza bitari byabo ibyo bintu ni byiza cyane gose cyenda bibonye nka bishasha bibaye nk'ibintu ntari byigere mbona kubera ibi bintu nkuko yabivuze ukuri jewe vraiment nari nubace iyi nzu nahawe n'uwo mutegetsi urabona ko nari nayihezeze ni mu makontrole hagaca haza ingingo ivuga ko ari gutatura twace tubawombije rero yukubona yuko turiko turasubira inyuma cyane kubera ko n'agashimwe yagirambe urabona ko byace bisubira inyuma cyane. Ibi bintu tuza tubiraba misanzwe ku bintu ku buryo biriko biraba mu gihugu cyose ntawoca abishiramo inzigo kuko siwe wenyene twovuga umuntu umwe biriko birabako ni igihugu cyose sanzwe kimwe gusa twovuga yuko umunyagihugu muto ibintu bimworoheza kuko burya inzu kuyubaka usanga ari umutahe no kuyibomora n'umutahe. Ubusanzwe iyi ngingo yafashwe ni iterambere ry'igihugu kandi iterambere rya bene gihugu ariko rero ingingo naho yafashwe je ico mbona bari gutegura imitima bagategura abanyagihugu cyane abegereye ku mabarabara kubera ko bakitegura neza bakumva mu mutima bakarondera ubwo buryo nkuko nari nabivuze yuko bashobora kwitegura neza mu myaka 5 canke 6 kuko umuntu atora 10 canke 20 akavuga ati niko ndabitegurira umugambi uzoshira mu ngiro ivyo leta isaba kuko leta ntishobora kwigambararira ariko mugabo vyiza nuko twamara umwanya utari muto tuko turagitegura. Ibomora rirateye ubwoba ku muntu wari we wese ari muri iyi micungararo uko ure kuraraba ingaruka mbi ziri ku mwene gihugu ari we wese yamutoya yamukuru ko uravye nk'inyubako nk'iyi bisize hasi vraiment hari abantu benshi bahakorera akazi batagira akazi bari mwibagiye mwibarabara hari abantu bari badanaza mu makafetaria
turetse n'ababosi ari abakozi benshi kubwisha abakozi nibo bace bagenda mwibarabara urabona ko kwanza bene gihugu baragira ingorane mugabe ku ruhande rwa leta naho nawe na leta iri mu kuri kuko iri tegeko ryari risanzwe ryaranditswe ubikurikiranye risanzwe ryaranditswe kuva haciye imyaka myinshi kuvuga izi ni ingorane iri kiraza ku ntwaro zo zarahabaye ubwa mbere zitagezera kurikije amategeko nko biri ko iyi leta iriko iragerageza gukurikiza amategeko nkuko yari yaranditswe bisanzwe rero ku muntu ari we wese ategerezwa kwifata uko bishitse akihangana uko bimeze kose gusa na leta irakwiye kuraba kuntu yo koroheza bene igihugu canke bene igihugu baba barubatse amazu kubatwara buke kugira ngo bagire ibintu byabo neza ntibagire ntihafate uruhombo ruri hejuru cyane naho uruhombo abanze kurufata ikindi kintu gishe giturumbuka cyambere nuko boha umwanya ukwiye abene gihugu basanzwe bafise amazu bakaha umwanya ukwiye bisitse n'akagurane bakagatanga kuko urashaka kubomoza wifite izindi ngorane ndafise kuntu uca wiyaranje ugenda handi bashaka kubomoza inzu bamwe ndafise wimurira umuryango baguhaye ngo inyuma y'imisi ingahe uzobe wahavuye no cuja barashaka kubomoza ari kuri uri yungunganya harimwe abakozi bakorera aho hantu ugaca umwirukano no musi nkumbe agenda imakamba cyangwa agenda mu rutano acashikaho gute kubera kwiye kubaho umwanya ukwiye bakitegura umwiteguro kahaba kwa defisi uburyo bakabahana akagurane je ndiko ndabibona mbona ko iterambere kandi abatumye ko bavuga ko babomora nibaze ko baca mu kuri kuko harimo na bamwe je nko mpangira ashobora kuvuga ati kweri ibyo bavuga nibyo umva rero kubomora ahantu bataguze ari ahantu ha leta kuvuga ati dukeneye guhacisha amabarabara nibaze ko atari bibi iryo ni iterambere kugira tugire igisagara gisukuye kuko atabarabara abantu bagenda baragongana turagongana n'amantuze n'amakinga urumva je nko ku ruhara rw'iwanje je ndabishima kubera ibarabara rigomba ryaguke gusa akabaza mfise nuko nguma niyumvira ati ko batari ko barakora batevye ibarabara kugira ryaguke nta bindi tugira amahoro iki kintu cyabaye iki ni ciza ariko ikibazo cyahabaye nuko hatabaye amanama y'abarongozi badutwara kugira bikunde babwira abantu mu mitwe bitegure bamenye ibigiye gukogwa muri ico gihe kuko twagiye tubona abapolisi n'umurongozi adutwara aribo bariko bagirante bazana amashipiri n'inyundo bakubita ku mpome turatangara bamwe ariko Imana ishimwe nuko naciye mbaza muri meri barambwira ingene ibintu biriko bigenda ariko icyatubabaje bamwe nuko uko byavugwa uko babahamagaje mu manama muri meri ingene babikora atariko byakozwe ico ni kimwe igira kabiri twebwe bamwe ngaha zino parcela jewe nkiri muto zagarukira hariya kwibarabara rero zapima 25 kare nkiri muto kakirakayira nyene kagenda uko ico gihe hari mu ntwaro yabagaza je niga mu mwaka wa mbere ico gihe bazanye amapoto y'ibiti yari uruhande rwo haruguru rero kijya gihe nyene mu nyuma yo ngaho buyoya amukubise kudeta niwe yubatse rino barabara mugabo vyari muri plan yo kugyubaka ico gihe amusare yaraje ikitora amazu yose yari yegereye ngaha barabandika amusare iraba indemniza hanyuma izo nzu barazibomora bazibomoye buri parasera yo ngaha kwibarabara ruro ruhande rwo hepfo batwaye 5 metres kuko zari 25 hanyuma inyuma yo ngaho bakoze iryo barabara niho twebwe aho batweretse tugarukira baragira turubaka ntuze urbanisme iraza ikishinga amaborne yaho tugarukira ikisiga 2 metres uvuye ngaho ku mushingi itwe isiga 2 metres zivuga iki bavuga yuko izo 2 metres ari insinga z'amatara ya regidezo n'amatiyo
yantuzeye amatiyo ya Regideso hamwe na Onatere bijya bisinga bya Onatere hama mu nyuma yo ngaho urbanisme rero cishinga amaborne rero twebwe bamwe twubakiye kuri ayo maborne no kuvuga iparcelle isigaye ingana gute isigaye ipima 17 yari isigaye ipima 17 kuko bakuyemo 5 bakura nizo zibiri ça fait 7 no kuvuga isigaranye 18 sur 25 nizo zisigaye mugabo rero icyatangaje nuko mu nyuma yo ngaho twabaciye batubwira ati kura kandi zindi zibiri ngo kubera aya mapoto izi nsinga izi nsinga zaje izo parcela zihari zaje n'amazu yamaze no kubakwa oparava byari hariya none hagati yo ngaho ya Regideso n'abene gihugu bene ayo maparcela ubufisi ikosa ninde kandi harasigaye 2 metre bavuga yuko ari place publique aho rero niho ibyo bintu bitatuguye neza mugabo tubajije juru baci batubwira muri meriti babwiwe ti yuko umuntu wese yarenze borne nubu ni kete nararisabye muri meri y'umushikiranganje w'intwaro yo hagati ndarifise muri telefone baca barabindungikira rero rivuga gute rivuga mu route nationale hanyuma mu makartier yabaye urbanisé viabilisé nuwarengeje borne ariko tugacha twiyumvira none ko tutarengeje ayo maborne ikosa twoba dufise ni ijyahe aho niho hari kibazo nanje nubu kikinsiga ubwenge ico ravyibaza ko nuko iyo ngingo leta yari yafashe ari ingingo yumvikana hanyuma birashika bakaba bararenze kubaka bakaba barenganya amaborne mw'ico gihe nabene igihugu ni mu gihugu n'amategeko leta ntaho yagwanya ariko hari kuba inama itegura abo barenze itegura abo bapanze aho hantu bari kwakora aho hantu kuko nk'ubu hariho umuntu yo yavuye kure aje gupanga akazu kamwe muri utwo twabomowe hanyuma bageze kubomora agacabura n'udusigaye yarasigaje aha tubitsa agacabura n'ahasaba indara handi uko habomowe harehare mw'ico gihe rero urumva iyo haba inama umwe wese ari kwitegura ku rugero rwiwe nk'ubu hari nk'umuntu yafise nk'amashambere atatana apangisha abantu batanu nk'ikintu citwa avance ugasanga umuntu yatwanze avance y'amezi atatu canke arenga nk'ubu nawe nyine ugupanye n'inzu atavuga ati none nde ndakure hehe ko ivyashitse vyashikiye twese umva rero umuntu aca afata n'icareka tugira amahoro ico nibaza kuri ivyo leta ko yamaze yari yaratanze umuzibukiro ariko mugabo nibaza yuko yari guguma yibutsa ati burya rero itegeko rimo kuja mu ngiro kubera umunyagihugu ramubwira ukamwegera ukaguma umwibutsa kuko mu mwaka umwe canke mu myaka ibiri ushobora gusanga ari amahera menshi cyane umuntu ariko ararondera kugira ashobore kubaka inyubako nka maison en étage usanga itwara uburyo bwose nayo bari maison d'habitation nayo nyene n'amahera umuntu ariko ararondera hirya no hino kuko si munsi miliyoni zinga cyangwa si munsi miliyoni 10 bisa uburyo bwinshi cyane Zenda vyibaza neza yuko umugambi ya leta tawusubiza inyuma kuko baba babikoze bafise ikintu bagamije bagomba gukora neza cyane amabarabara meza cyane kandi ameze neza ariko je ico nobona ko ngi mu mavirazwa mu mabarabara mato bakwiye yuko batokora nk'aya mabarabara makuru kuko urabona bese boca basubira inyuma cyane iyo leta be n'abarongozi bayirongoye bariko bavuga yuko hari ibintu bidakurikije amategeko harimo n'ibiro turiko turavuga no munsi bijanye no kubomora amazu yubatswe mu bibanza bitariko n'amategeko akenshi ufatiye no kukumwe n'ibindi bihugu vyitunganya uba ari umugambi mwiza kubera igisagara nicyo shobora gusukurika ahantu hadasa neza inzu yose yubatse ahishatswe ikibazo kutagishwa inama cewe sinavukiye Bujumbura sinzi ngene vyagiye biragenda kugira ngo bigere no hose ariko sinarinzi yuko bimeze uku nimba ivyo bavuga ari byo mbwa gusangira ngo hogenda haraba amatohoza nkuko nandi yamara bugasanga hari n'ingingo zafashwe n'abategetsi hamwe gasanga zashizwe mu ngiro nabi n'abandi bo hasi nukuvuga uyu munsi birashoboka yuko hoba hariko harasubirwamwo vyinshi mu vyari vyaronekaye kuva muri kahise ariko ni nakagohe ku butegetsi buhari ubu ibintu bizokwame biraza biraba nabwo ndabasaba yuko bogerageza bakaja no mu yandi madomene bagakura mu nzira vyinshi hanyuma
nimba rugwaruka ruzovuka ejo ruzoronka aho ruhera kuko ibintu nk'ibi birasubiza abantu inyuma nagira ndameshe yuko abantu benshi ubuzi bwahagaze bari ngaha ku mabarabara hafi murabona ko ari igisagara cyose abantu benshi ubuzi bwarahagaze amabizinesi yarahagaze kandi vyahagaze ikibiriraho ibi bintu byabaye batatubwiye bataduteguje uduhaye dukora ibintu bitari muri porogaramu kandi tukabikora n'umutima uri hejuru tukabikora ari iby'agahato ntabwo bitubatse neza ntabwo bimeze neza kabisa kuko nka benshi nta buryo dufise kandi benshi turabakera nga nta kintu dufise nawe umuntu yoba gifise mugabo umuntu arategura akavuga uti gigi niki hazoba hari urubanza ukagwitegurira nuko ibintu bimeze kuko nka twebwe twashitse ngaha kera mbo twashika tabarabara riho urabona n'amaparsela yako agenda asumbasumbana kandi agenda n'amabarabara atabonana neza kubera ko twabaye kera tapimo byigeze bibanga hanyuma tukumva leta izivuga uti umunyagihugu niyisamburire kandi ari we leta itegeko rije ryo kutarenga borne urumva nta kundi arabomora mugabo naho nyene baragishwa inama turafise abarongozi badutwara twitoreye gukoresha inama ukabwira burongoye ti hari umugambi umeze uku nuku ti rero abantu bose bazi yuko uwo mugambi barengeje amategeko y'igihugu bitegure kubikurayo ejo nibaze babone ibi nibi bace biyumvira ngo barabarenganije ico nico cyabuza amanama n'ahandi nta kosha ngaho ryabaye bakurikije umugambi wa leta ibyiza tubibona yuko ari gusukura igisagara ni byiza kare twahora duhagarara ibiri imbere yacu ntitwabibona ariko ubu turabibona neza kandi hasa neza twe nitwigeze tubaka mu kibanza ca leta ikibanza baje kutubwira tubomore ni kibanza ciwacu none bizagenda gute bazoturiha muri zo metero zibiri twasize tusaga haze kuri ico